Bariko bakorera mu ruhombo abo n'abasa abandi n'abasanga bakora urudandaza rwo guhanahana amahera biciye ku muhora wa Limitel mu gisata cayo ca Rimikash abo bitabaja muri mwe w'igifaransa inyuma y'ingingo ishirahamwe Limitel ryafashe yo kubarihisha iyo bahanahanya amahera hagati yabo nk'uko bavyigana iwacu ubu gasa n'akahagaze kubera iki ntituronka electronique dukoresha kuva aho Limitel dugirije ibiciro badukata amahera tutabona iyaje kubico gihe ko bitari kimwe nukora akazi kacu karagoyagoya mbere bamwe n'amajire babizi kubera batakironka aho bakora electronique hirya no hino habonye Limitel duzi ibiciro ntituzi impamvu nta kimwe kuvuga turagira ingorane niyo electronique umu agera asanzwe avuze ziheze mu kuza kuronka nawe izindi ifate nk'akarore ku 100 aziguhaye bashobora gutwara amahera 300 ku 100 no kuvuga urose ugira uragenda kuzitora umwanya munini wosanga uri gukorera mu ruhombo. Abasanzwe bakora urudandaza rwo guhanahana amahera basaba iryo shirahamwe kuborohereza. Bisaba yuko ivyo bintu nyamba wabidukurikiranira bakabidukurikiranira canke bakatubwira ikintu coba cabaye canke coba cahindutse kugira ngo batubwire inzira nyayo twoshobora gufata nyamba tuja muri Eco Cash bakabitubwira canke muri banki bakabitubwira bakatubwira ko vyahombye gose kuko ntaco tubona turiko turunguka. Ibisanzwe naho turiko turakora turiko dukora nabi ico twose bari Limitel nuko yoraba ivyo biciro bikaba nyamba ivyo shoboka ikabigabanya canke ikabikuraho kugira twigaba aje tubandanye tworoherwa tubandanye dutunganiriza abene gihugu kuko twari dusanzwe tubigira kuko dusanga kenshi turiko dukora mu ruhombo mu bisanzwe ugiye kuba super aja baca kubera yuko atamara electronique bafise twasaba yuko botureka tukaguma dukora nkuko vyamye kuko twahora kuko biratworohera no kuronka ama electronique hagati yacu kuko no mu mabanki twarateyatora ubunya ntibyoroshe kuyaronka. Ivyo biruko mu gihe ingingo y'irihishwa kwihanahana ry'amahera hagati y'abakora urudandazwa yagiye mu ngiro kuva ku igenekerezo rya 2 Munyonyo uwo mwaka nyuma y'indi ngingo y'iduzwa ry'amafaranga arihishwa kwihanahana ry'amahera yarafashwe kuva ku igenekerezo rya 22 mu Kakaro umwaka wa 2024.